inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu inimero 100/187 ryo kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka wa 2024 ihamagarira abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kwitaba amatora mu 2025 amadosiye yo kubipfuza kuzoba abajenama ba komine yaratanzwe ku rwego n'imigwi ijeje gutunganya amatora mu ntara ariyo CEPI kuva ku igenekerezo rya 9 gushika kujya 18 Kigarama umwaka wa 2024 amadosiye kubipfuza ko abashinga amateka nayo atangwa kuva ku igenekerezo rya 9 gushika 2023 Kigarama umwaka wa 2024 ku rugero rumwe gose hisunzwe ibwirizwa ringaniza amatora hamwe n'ingingo y'umugwiseni yo kwa 2025 Munyonyo umwaka wa 2024 haciye hakurikira igikorwa cyo gusuzuma yuko amadosiye yatanzwe yoba kwije ibisabwa n'amategeko imigambwe 25 urunani rw'imigambwe rumwe abigenga 14 hamwe n'amashirahamwe y'abatwa 17 nibo baje gutora impapuro zitangwa na seni zisabwa kuzuzwa ngo zishigwe muri dosiye z'abipfuza kwitoza. Ubu rero twagira tubereke intonde z'imigambwe urunani n'abigenga rw'abazitoza mu matora y'abajena b'amakomine mu ntara mu mwaka wa 2025 ndabasoma kuko uwumva atarimwo azi kubitubwira ashobora kuba erreur materiel nkuko babivuga kuko ibi ikumubibona niko tuza tubagirira ya karata y'itora. Duhere muri province nshasha ya Buhumuza izo bifise amakomine ndwi. Muri Butaganzwa hazokwitoza CNDD-FDD na Iprona, muri Butihinda hazokwitoza CNDD-FDD Iprona na SNL, mu Cankuzo hazokwitoza CNDD-FDD Iprona SNL FPI, Gisagara hazokwitoza CNDD-FDD na Iprona, Gisuru hazokwitoza umugambo umwe gusa CNDD-FDD, Muyinga hazokwitoza CNDD-FDD Iprona RANAC FPI IPD Zigamibanga, mu Ruyigi hazokwitoza CNDD-FDD Iprona. Hanyuma tugiye mu ntara ya Bujumbura y'ubu yagutse ifise amakomine 11, muri komine Bubanza hazokwitoza CNDD-FDD Iprona SNL ADR imvuga kuri MPH na APDR. Bukinanyana hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona Radebu na Paripe Agakiza. Cibitoke hazokwitoza CNDD-FDD SNL na Iprona. Mu komine Sare hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona na FPI. Muri komine ya Mpanda hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona na APDR. Komine Mugere hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona na MSP Nkinzo. Mu ntara ya Bujumbura nini ifite amakomine 11 irabandanya. Muri Mugina hazokwitoza CNDD-FDD SNL na Iprona. Muri Muhuta hazokwitoza CNDD-FDD na Iprona. Muri Mukaza hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona na IPD Zigamibanga. Muri Ntahangwa hazokwitoza CNDD-FDD SNL Iprona IPD Zigamibanga FPI na APDR. Rwibaga hazokwitoza CNDD-FDD SNL na Iprona. Mu ntara ya Burunga muri komine Bururi hazokwitoza CNDD-FDD na SNL. Muri komine Makamba hazokwitoza CNDD-FDD SNL na Piebu n'uwigenga yitwa Sabimana Barnabe. Burunga Inyanza hazokwitoza CNDD-FDD Iprona SNL na KZFDD. Rumonge hazokwitoza CNDD-FDD Iprona SNL Radebu. Rutana hazokwitoza CNDD-FDD Iprona na SNL. Butanyerera muri Busoni hazokwitoza CNDD-FDD Iprona na SNL. Kayanza hazokwitoza CNDD-FDD Iprona SNL FNL SNL. Kiremba hazokwitoza CNDD-FDD Iprona na SNL. Kirundo hazokwitoza CNDD-FDD Iprona na SNL. Muri Matongo hazokwitoza CNDD-FDD Iprona
na Senel. Muri Muhanga hazokwitoza CNDD-FDD, Iprona na Senel. Hama Ngozi hitoze CNDD-FDD, Iprona na Senel. Muri komine Tangara hitoze CNDD-FDD, Iprona na Senel, n'uwigenga yitwa Ndayishimiye Viateur. Hama Gitega muri Bugendana hazokwitoza CNDD-FDD, Iprona, Paripe Agakiza. Gishubi hitoze CNDD-FDD na Iprona. Gitega hitoze CNDD-FDD, Iprona, Senel, Piebu, MSP Inkinzo. Karusi hitoze CNDD-FDD, Iprona na Senel. Kiganda hitoze CNDD-FDD, Iprona na Radebu, n'uwigenga yitwa Mathieu Katihabwa. Muramvya hitoze CNDD-FDD, Iprona, Senel na ADR. Muri Mwaro ni CNDD-FDD, Iprona na Senel. Nyabihanga ni CNDD-FDD na Iprona. Shombo ni CNDD-FDD, Iprona na Senel. Ngira murabonye rero uko ni kwintonde zasusuwe twisunza amategeko. Igikorwa kizokurikira rero ubu tubaha rero ico no kwita mu Gifaransa liste nominative. No kuvuga rero mu ikomine cyo tubabwira muri seneni naka ariko twabonye ico bigikorwa kinini cyane twova ngaha muhingariza tubimanika ariko me murumva intonde z'imigambwe zashoboye gukwiza ibisabwa.